mvuka ngaha mu ntara ya Gitega muri komine Gitega muri quartier Magarama. Niho niza amashure y'intango n'ayisumbuye na kaminuza n'ivyo nkora ndabikorera ahanyene muri ntara yacu nziza ya Gitega. Novuga ngo kugira ngo nshobore gushika ngeze uno munsi harabayeho gukora imigambi itandukanye, ariko kugira ngo bishobore kora ko ndabivuga muri make, reka mbangutse aho novuga ngo uko igicapo cagiye kirakora kugira aho kigeze uno munsi. Habayeho kumva imbere hambavu yo kugira ico abavyeyi badufashije, umuntu akwiye kugira nawe ico yifashije kugira ngo ashobore kuba mu buzima bwa misi yose. Jewe rero mw'ishengero nari nsanzwe sengeramwo hari haba fotografe bakunda kuza gufotora, mugabo twabibona bikora abantu bakuze. Hama ikindi gihe tugiriga ubuntu muri famiye habaho akapare gatoyi kazi muhira, jewe nkaza ndagatwara mu rusengero kugira ngo mfate amasanamu bisanzwe, mugabo ikindi gihe bavuga ati yamara uzura tufotora tukakuriha, ntangura kuja en contact n'amafaranga. Rero uko kuntu ho kumenyera kuza umuntu arafotora aronka amafaranga byaciye bituma nkunda gukora utuntu tumpa amafaranga. Nukuvuga ngo umugambi wa mbere nawukoze menye ico mfise, niyo mpamvu muri kano kanya ndonse ko gushinga Intahe. Ikintu ca mbere ngomba guhamagarira ugwaruka rugenzanje ni gutahura ico umuntu afise, akagiha agaciro, akongera akagikoresha mu kugwiza ubutunzi. Ako kapareye mbaze kubandanya ngeze mu mwaka w'12 ko nari namaze kumenyera uko guca amafaranga nkoresha ako kapareye, sinigera numva ko noshobora kuragama muhira mvuye kw'ishure ngo ngumuko. Rero iyo mvuye kw'ishure nari mfise umugenzi asanzwe akora ibintu vya restaurant, nkaca ngenda nkamurabira restaurant, ubwo bikamfasha iyo ntaronse iyo nja gufotora nkaguma ndonka ndiko ndaca amafaranga make make. Ivyo birarengana, acanyigisha gukora ibitumbura ko muri restaurant bakora ibitumbura. Ici rigeze cantangura gukora ibitumbura. Vyari bigoye kuko dukurira mu bisagara, aho vacances igeze amafilme acagwira, ibirori bikagwira, ntivyari vyoroshe. Rero mugaje we camfata iyo nzira gukora ivyo bitumbura, kandi iryo ci ryaheze muri quartier Magarama rije ntanga ibitumbura ku mabutike atari make. Ivyo rero kuko nari ngomba kuja mu mwaka wo kurangiza ishure rya secondaire, ntivyari vyoroshe ko noguma nkora ivyo bitumbura. Candondera hano nshira umutahe ngura gakinga kaja mwibarabara gakora taxi vero. Nukuvuga ngo ibintu vyose ndonse nagoma mbonamwo akantu ka opportunité yo guca amafaranga. Rero maze ndiko ndiga nibwo ikindi gihe umuvyeyi wanje yigeze kumbwira ikintu gitangaje, ngo barigeze kumbaza ndiko ndarangiza amashure ya primaire ati mbe urifuza kuzokuya amashure y'ubuganga? Ateka tabwo jewe indoto yanje no kuzobona fisi shira hamwe rinini rifise nk'abakozi barenga 100. Baratangara. Ico gihe rero yabinyibukije kuko umukozi nera haye iryo kinga rigeze kuza aradodora imuhira, asanga ndiko ndava kw'ishure, arabaza ahura na mutama nasubiye ku kazi, aramaza ati boss ni hari. Nawe aratangara ati ko ngaha mu rugo habo mu boss umwe, uwundi ninde? Nanje bica bihorana namvuye kw'ishure, ngo nguriya ndamubonye acaragenda. Aho gusubira ku kazi yacasubira bwira mama tiga wa muhungu vya bintu yahora avuga biratanguye. Rero cambandanya mu rugo, nukuvuga ngo akantu kose ndose narondera ukuntu biri bugende ko ndonka amafaranga. Mejeje secondaire ndindire kuja muri kaminuza kuko Imana yari yarampaye ingabire yo gucuraranga no kurimba mu mishengero, nkagira abantu benshi bakunda ko ndabigisha. Ca dushinga agasantre twigisha gucuraranga. Ubwo navya yangabire yo gucuraranga nikano itangura kuduha amafaranga ibihumbi 10 bingahe ku kwezi, ashobora kudufasha mu bikorwa bitandukanye. Kandi amafaranga caramfasha igihe ntanguye kaminuza ngaha kuri kaminuza y'ubuhinga. Kandi muri amafaranga nyene ndibuka maze gutangura kaminuza nashenja kwiga mu byerekeye gukingira ibidukikije, hama ntangura gusubira kwibaza ikibazo kandi nifuza ko umuntu wese ngahe yumvira. Kenshi yo tuja kwiga twiyumvira ubuzi tuzoja gukora. Umuganga avuga ati ubu hagezweho ivy'ubuganga, reka tuje kwiga ivy'ubuganga. Jewe nanje muhira barambaza ati mbeko ibyo bintu vy'ukingira ibidukikije nawe uzoja gukora iki? Rero ico kibazo yuko akimbaza kenshi bakambwira ati muri OBPE tubona aba fonctionnaire baraharuye, muri ministere aba fonctionnaire baraharuye, none we bizohererahe? Rero bica bituma nama mfisa amakenga ati none ibintu ndiko ndiga nzobitwarahe? Mugabo nkavuga ati ndiko ndatakaza umwanya, reka ngende nibere mu muziki abari wo njamwo ncurarange, mugabo ndeke gutakaza umwanya mu bindi. Mugi kindi gihe acanzamwe iciyumvira ati yamara ni ibintu ndiko ndiga vyogira ikimazi. Ko menyereye kuvuza gitari ndashobora kumenya ubwoko bw'ibiti kujya dusanzwe tuvyiga, nkaronka igiti kizovamo igitari kimeze neza. Ivyo nivyo vyiyumviro nari mfise. Mugabo gushishikara
kwiyumvira ikintu nzohava nca nkora mpejeje ishure mugabo ntabanje kuko ubuzi buri limite muri leta. No kuvuga ngo ivyo gukora nkuko nyene ishobora zabivuze birahari buruzuye. Iyo projet rero yaciye tuyikora irabandanya turafatana n'undi gwaruka ntivyoroshe ariko uko nari umunyeshure ncaniha ingingo imwe kugira ngo nshobore gufinansa ro projet vuga nti nta mutahe mfise ariko ico mfise ndafise ubwo bwenge kandi nkwiye kukomeza ikintu cyo kuganira nkamenya gusigura umugambi wanje. Ahantu hose bamagaye projet na campostira abantu benshi internet tuyikoresha nabi ariko je nari yahaye ingingo yuko ahantu hose nzotegerezwa gushirayo umugambi wanje. Jewe nibaza ko muri boîte ya email yanje ama email ya office ni menshi cyane ku buryo hari bamaze kumbwira ati umutima ufise vy'ukuri uratimba birengeje kuko unyankiye ejo narabandanya. Harimo ama competition ngaha nagiye gutsinda ngiye gupostira irya kane mugabo nabandanije hama mu myaka iherutse ugasanga ncembo wa mbere ncembo wa kabiri ku buryo bwoko nashemba nati bwa bundi uri kurakora umugambi nta kubwirwa nta kwiranda ugumizako. Ubwo rero umugambi ucurarama turatora mu ntara Gitega turakora uraje imbere gushika naho umugambi wahavuye wizegwa mu 2019 nk'umugambi umwe muri Afrika ukomeye uja guserukira indi migambi y'abajene mu nama yabereye New York ku bintu vya klima kandi ico gihe tuba turaronse amahirwe yo guca tushika kure. Aho tudukora ngaha mu ntara ya Gitega ndibuka sinzofa nibagiye ni ikintu catumye nsubira gukunda igihugu canje c'u Burundi. Ako kanya jewe baranyimye visa yo kuja muri Amerika ngo baravye imyaka mfise ati uyu muntu azoca herayo. Nari mu bajene 100 batowe ku isi yose byari amahirwe akomeye nta wundi murundi yariyo nta muganda yariyo mu karere ka ya senari je nyene ku banyafrika ntitwashikana 200 bampaye visa isaha 8:30 ngenda saa 11 naho nyene kubera naza namaze gutangura ama contact na za pinide n'izindi baravuga ati uyu mujene turamuzi ivyo ariko arakora no mu ntwaro ama recommendation bagenda bamuha arakundi igihe ntazoja. Uwo munsi candacegwa indege iransiga nagiye kwitaba inama umunsi wa mbere nari mfise mw'ijambo hari imbere ya secrétaire général wa Nations Unies wamaze kurengana campomba yo mahigwe ariko Imana iramfasha ndagenda hari baramfashije ndagenda mugasanga nacerewe umunsi umwe. Ngarutse ikintu kindi cambabaje shise kuri aeroport baca bamfotora ifoto barungika muri ambassade ngo wa musore yagarutse. No kuvuga ngo hariho image abajene b'u Burundi baba badufise ko yuko bumva tugiye mu mahanga ntibibaza ko natwe dukunda igihugu cacu. Rero ariho nca songa hamagarira urwaruka dukunda igihugu cacu dukundane hagati twebwe kuko ntituzi ko abandi badukunda kuruta uko twebwe twaba dushobora kwikunda. Dukunda igihugu cacu rero tugiteza imbere. Rero ivyo byaciye binyugururira amahirwe ariho twaciye turonka uko dushobora guteza imbere umugambi wacu mu nyuma ca turonka izine niniya ariyo twaciye dushingira ikora mu gisagara ca Bujumbura navyo nyene kubw'imvuvo zitatuvuye koko twari tubuze ikibanza caguse nivyo dukenda dushobora gusha mugambi wa gisagara cacu ca Gitega. Rero niho Banki Mondiale yavana ici dushimira ibonye ivyo turiko turakora. Rero muri ivyo twovuga ko bitari vyoroshe kuko dutangura mu 2017 natanguye nkora je nyene mu nyuma dufatana n'undi gwaruka tubabane aho tugakora ibiro 40 gusa mu nyuma nkorana n'abafundi bo ngaha mu ntara Gitega Imana yahaye ubwenge badukora akamashini gashobora kudukora ibiro 350 aho turiko turaza buke buke duhereza amakartier hama ikindi gihe tumaze kuva muri urwo rugendo rwa New York no twaciye turonka imfasha bavuga ati aba bantu bari determine kandi bifuza gukora ca turonka izina ryo dufise no munsi ishobora guproduce itoni 200 ku munsi hama ngerageje kuraba gohera mu kwezi kw'icumi gushika no munsi turamaze kuziganya amahegitari arenga 15 y'amashamba kuguravya amakara abantu bakoresha mu gisagara ca Bujumbura munsi turafise ingo zirenga 400 zikoresha ayo makara yacu kandi dufise urugamba rurerure kuko capacity dufise turashobora guhereza ku munsi ingo zishika 9,000 turacari ku 400 gusa urumva yuko dufise urugamba rurerure kandi ntitwigera tudohora two turashishikara gukora tuje imbere. Rero murumva yuko nagerageje aho hose nagiye ndaca nagerageje guha agaciro ikintu mfise hama nongera nkomeza inguvu kugira ngo nshobore gukora no kuvuga perseverance no kugira patience. Rero tumenyere gukorana n'abandi gutyo bizotuma dushobora gushika kure. Jewe narigeze kugira ikibazo ariko maze kugira iyo conscience byaciye bituma ntera imbere. Aha mu ntara yacu ya Gitega aba fonctionnaire twakuze tubona canka abantu bafise ubuzima bwiza bari aba directeur batwara ama direction atandukanye muri leta abo rero niwo wasanga twese cha turabira ko inspiration.
ugasanga umwana ariko ariga kubwira ati nifuza kuzotwara sogestare, nifuza kuzotwara ibintu nk'ivyo, ugasanga ivyo bisata vya leta nivyo tubonamwo ubukiriro. Ariko jewe maze kuja ahantu mu gihugu kanaka hirya, sanga amashirahamwe y'abikorera twabona menshi, umujene wese uhuye akumva kubwira uje ngo ndongoye ngo iki citwa hari akantu kamukunda kubona kanditse ko LTD. Ndabaza atako kantu gasigura iki? Ofete nsanga ngo ni a responsabilité limitée mu gifaransa, mu gicongereza n'abavuga ngo limited. Sinari nzi ico gasigura. Baca ngo ati tujya tunu twose ubona na masosiyete y'abantu. Ca ndabona ko turafise ikibazo aha dukurira, turabura karorero keza ko kubona ko hari abashinze amashirahamwe bashobora kuja imbere. Kuko amashirahamwe yari yigenga, yari brarudi ngaha, nta yandi mahinguro yari ahari. Abakunda gukurikirana ibinyamakuru barabonye magazine J.P.G ivuze ngo amahinguro ari mu ntara ya Gitega. Nta mahinguro atatu yari ahari. Ivyo rero byose bigatuma ugwaruka tubura akarorero keza. Ariko iyo tutakabonye ngaha, turashobora kurabira abari mu zindi ntara canke tukarabira mu bindi bihugu. Jewe rero kuraba kugira abo ndabira kakarorero vyaramfashije cyane. Abo ucubona ivyo bagiye baracamwo bigoye, nawe ukamenya ko hari iyo ubishisemo kamyatina n'akarabiciye mwararengana. Turondere rero abantu tugira ko akarorero keza. Cangira ko nsaba abavyeyi bacu vy'ukuri mu ntara yacu ya Gitega hariho ugwaruka ngagwishira ufise imigambi n'amahinguriro. Muga turabuze ikibanza dushiramwe ayo mahinguriro. Jewe iryo hinguro dukora amakara, iyo tukaronka ikibanza kimeze neza, iryo hinguriro ni ry'akarorero kandi rifise inguvu nyinshi, byari gutera iteka intara yacu ya Gitega. Kandi n'ubu twifuza yuko tuzana amamashini tugahingurira ngaha. Aha rero hari n'undi gwaruka gwinshi kuko je amambaraje ntekeza akorerwa ngaha Gitega. Abo bose umva bamaze kugira capacité niniya. Vy'ukuri tworonka ikibanza duhinguriramwo, barumuna bacu bazoronka abo babonera kakarorero, gutyo bumve yuko niyo umuntu yikoreye ivyiwe ashobora gushika kure. Hama mu kurangiza nagomba cenongera gusaba kuvyerekeye gushigikira ibikorwa vyo gwaruka na cyane cyane gushigikirana hagati yacu. Vy'ukuri yavuze ko ivyanditse muri Bibiliya vyatubereye akarorero. Abisirayeli abandi bahora bakunda kutubwira yuko umwisirayeli ntashobora kuja gushorera uyundi muntu yabonye umwisirayeli. Aho ivyumviro biri ngaha birakomeye cyane. Je nanezerewe vyinshi mu vyo nkoresha mwihinguriro, yaba mambaraje, yaba matière première, ndabihabwa no gwaruka ruri ngaha. Rero no kuvuga ngo twebwe mu gwaruka hamwe mwe baramaze gutangura gutahura iki kintu cyo gukorana, kandi mpamagarira n'abandi ko batahura ico kintu cyo gukorana. Ariko tunasaba kandi duhamagarira ugwaruka ruri hano kumbure n'abavyeyi bacu boza baraturonderera ama opportunité ko benshi bariko baraduga, inyubako ziriko ziraza, ko twagiriye ubuntu abavyeyi bakatwicarika nk'abana babo ngaha mu ntara ya Gitega. Ni muze natwe duprofita akakaryo, aho intara yacu ya Gitega turashoboye kuhadandaza ibidandazwa vyahinguriwe hano nyene, umwimbu wa hano nyene, ubwo bigatuma tuduza ubutunzi bw'igihugu n'intara yacu igatera imbere. Rero muze muradushigikira, nimba hari habaza kubaka, hariho amaproduit, hariho amameble akorerwa hano, nimba hariho ugwaruka rufise ibintu nabo mwegera intwaro kugira ngo dushobore kubimenyekanisha, kugira ngo vy'ukuri amahigo ariko araza mu ntara yacu ntaze aducike. Sigaye vyose umuntu ashaja kubikorwa agakora. Aho nca ndangiriza mvuga ngo undi yavuze ngo pour un problème local il faut toujours une solution locale. Mu bibazo dufise ngaha n'amabezwe abantu bakeneye ngaha, niho hari amahigo yacu yo gutera imbere, kuzana izo solution no kuzana iyo migambi dushobora gutuma abantu boroherwa, igihugu kikaja imbere, intara kikaja imbere, isi ikaja imbere. Ejo tukazoba turi barurangirana, aho natwe abarundi batwigira ko nitugira amahoro. Jewe naraheje amashuri nk'abandi, kandi vraiment nari mu gwaruka ruciye ubwenge turi ku ishure, kuko narabishobora mu ishure. Hanyuma ngiye guheza ikiriri, hari kuntu aba engineer na electromechanique tuba twaragabuye amasosiyete dukoramo. Iya mbere ni Brarudi, igira kabiri ni Regideso, igira gatatu ni Savonor. Bambabarira muri Sosumo, mugabo twabuze twumva yuko twoje tuja muri Sosumo, niko byagabugwa. Rero nukuvuga ni cyakeneye n'icubahiro mu mukuru w'igihugu, iraryoshe gukora, ntibayanka ko bayikoramo, muga nuko iri kure y'Ibujumbura. Nico gituma twavuga tuti vyabuze twoshobora kuja hariya kurindirirayo. Rero muri ico gihe rero nanje nahereye kuja muri aho twebwe twihera uburenganzira twiha,
nagiye muri brasserie akazi ndabura, ngenda muri regidezo akazi ndabura, ko nari nzi ngo bizokora kubera nari nakoze stage muri regidezo, akazi karabura, ngenda muri savonoro akazi karabura, ngiye muri sosomo ho nsanga no kwinjira ntiwinjira, hari ukundi kuntu bitunganije ntiwiyadukiza. Hanyuma nje ndavuga ati ni vya bindi nyene akazi kataraboneka, nca nje Bujumbura nyene ngumaho mbonye bigiye gukomera. Ico naciye nkora nabonye ko ahubwo no kumanja gusaba akazi ko kwigisha, nako nyene ndakabura, bitangura kumera nabi cyane gose kubera muri ico gihe iyo misi yose waguma ugenda gusaba akazi, ni kuvuga uguma ukonsoma utariko urinjiza. Ikindi naco uba uriko uha exercice umubiri wo kudakora. Iyo ugiye muri siporo kwinonora imitsi uriko uramenyereza imitsi, ariko plus udakora uriko wirukanga muri biriya na biriya, urasanga ubunebwe bwinjiye, gatangura rero kuja gusega hajya kwibarabara uhuye ngo ncorera kugira urabe ko womara indwi zibiri, gasanga waramenyereye nuko wabaye ubusega kujya nyene. Hanyuma sinodondagura byose ibyo rero nabibuze, hama ndabona yuko guseganya navyo nyene ari kibazo, cyamvuga ati ubwo turetse yuko tubarusha ubwenge bajya abantu bakora akazi kaba edemaso, urumva abamaso sene kuja kuyavantira kubera sinzi kubaka, ubwo ntitwo kuba tadurusha inguvu sinoja gusaba akazi k'edemaso wanashaka nkakakora neza, nako nyene narakabuze. Hanyuma mbonye ndakabuze ndavuga ati ibintu birakomeye, reka basi jewe kwishure murabiza abanyeshure bose mwijoro turarara twiga, ndavuga nti none bagiye bazamu bose ukagira ngo nibo baturusha kudasinzira, nkereka je ngende kwirondera izamu. Ariko ntari navuze bujyanye no mu kugira ngo ndondere izamu, nuko naho mba havya ariko biragenda nabi, nagomba kugira ndabe n'ahandi nshobora kuba. Rero nako nyene barakanyima, jewe uwo munsi bakanyima, ndabwira umuntu nari ngiye kugasaba, yari umuntu nshongira nyene ibintu ahantu kwishantiye, ndabwira ati jewe mfise diplome mu engineer and electromechanique, none uranyimya akazi kizamu? Aravuga ati ako kazi kizamu ntako ndaguha. Je namubwira tuzi rero nibindi, jewe sinzopfa nsubiye gusaba akazi umuntu, gusa je ngoma ndagusaba ikintu kimwe, unyemerere ngaha anye jewe ndakurabira ibintu ntuma amahera, ariko untize ikibanza, niba hasanga inkoko cyangwa ukazanga utundi tuzoba ari gwanje ntuzotwirukane. Ati ivyo gusa asharagiye. Ico gihe rero naciye mbanza ndahabiye misi ya mbere, ariko kandi hari kuntu abafundi bagiye kubaka aboza ibintu baba bakoresheje na edemaso, mugabe bajya ba edemaso hari gihe baba bafise ubundi buzi nk'ubwizamu ahandi hantu. Rero nca ndanegosia akazi bajya baza kuvyoza nsigane ndabibogereza, hama nabo bagende. Rero aho onye camba umu edemaso, niko vyagenze. Ako niko kazi ka mbere je natangwe kuronka. Ariko rero ako kazi ico kaciye gakora karafashe kuronka inkoko 16 no kuzigaburira no kwigaburira jewe nyene, mbosi ntimumbaza ivyo nafungura ivyo ari ivyo nije ndabizi. Hanyuma ikindi naco nuko nashoboye kurima ahantu nakoresheje imbaho bakoresha ajya makofrage, nkora akarima k'isantimetero 45 kwijana 70 cyo ndahatera ibintu vy'imboga, ajya mase y'inkoko naza ndashira muri zo mboga. Hanyuma icyo nagomba cengirako nuko umutahe je nabonye amafaranga. Icambere n'umuntu ndamufata nk'inyabutatu y'ibintu bitatu. Icambere n'umwanya, ico kintu rakivukana. Ikigira kabiri ni amagara meza, amagara, ico kintu rakivukana. Ikindi kigira gatatu ni ubwenge. Ivyo bintu nariko ndakora vyose naca ngenda nandika. Hanyuma havuye haza intuze ihiganwa, ndagenda ndahiganwa, hari wowe nijimo yari yariteguye cyangwa ndaguhiganishwa ibintu vyo gukura amashugwe hajya mu mapo, hajya Bujumbura mbona ko batera amashugwe, ariko tukahatera ibitunguru n'utundi. Ico gihe rero naciye nkora ku kanoti, kandi natsindiye
amadolari 300. Ayo mbere yashira ngaho, ariko kandi muri ico gihe ako kazi k'ubu ede maso hari kuntu abantu nije nakora n'isuku. Uwo munsi rero sinzi ukuntu byagenze, akazu kasugumwe sinzi wataye urufunguruzo turabura, abantu bituma hirya no hino. Rero baca turabura aho nza kuvyegeraniriza, kubera nari mfise ubwoba bwo gutakaza akazi. Nari narose ncumukuye kajya kubu ede maso, nca ndafata ndavyegeranya byose, mugaca mbura aho ndavyegeraniriza kugira ngo nkingire abo ababanyi. Nca ndavyegeraniriza mu runtu rw'urucupa kugira ntibize kunukira abantu, nca ndabifundikisha n'itopito n'isashi. Bwa bwenge nababwira bukeye rero nazinduye kugira ngo ndabe yuko bokugura ngende kubimena, cyasanga kwa rucupa rwavyimbye cyane. Rero cangenda kwiga soki se passe muri iryo cupa kugira ngo habe ivyo bintu. Cyasanga yuko ibintu nk'ivyonye bibora uvyegeranirije ahantu hatagira umwuka bita oxygene, bica bitanga umwuka witwa biogaz. Iyo rero niyo yabaye départ ya biogaz. Hanyuma ya madolari 300 rero ico naciye nkora kubera gushakashatsi nagenda gira, naciye ndaguramo ibintu by'ibisiterne igena ko ndigisha narabereza amafoto byari ngaho bari bakoresheje, nca ndabikora, nca ngenda gusaba ahantu nza ndakora bijya bintu nza ndashiramo. Hama rero mu nyuma aho nagiye aho nabishize naciye mbona havamwo amase meza. Aho hantu naciye ntira ahantu ku ishure rimwe ndagitereka kubera cyari kinininya, aho baca barancasanga kuri iryo shure hari ahantu hari ivyatsi n'ibindi, nca ndaharima, nca ndahatera irengarenga, camba kuri kakarima k'isantimetero zazi ndababwira gushika ku murima w'irengarenga, nca ntangura kudandaza amarengarenga ku buryo nahavuye ndetse nza ndatanga amarengarenga kuri iyo shure. Ariko a un certain moment havuye haza umuntu aje gutembera kuri iryo shure, acirabaza ati iki kintu ni giki. Hama rero baca bavuga ati reka duhamagare nyeneco, baca barampamagara, bampamagaye nca ndakimusigurira neza neza, ashagenda twaye contact yiwanje. Mu nyuma rero niho nyene nahavuye numva anyandikiye ati labo postira hanaha hari ikintu kiriko kiraba. Hari par mail acarampa mail, nca ndagira offre. Jewe uko nakoze offre nafashe bya bindi shamo amafoto na raporo bya bindi nagenda andika, nca ndayitanze nasanze nza mbona bandotenye je mbere nari nzi ngo ni ibintu byo gufinata. Bambwira bati sinari nzi hariho, nari nzi ngo ni ngaha mu Burundi. Icambere bambajije ko mfise passport yuko nshobora gufata vole umunsi munaka. Cyane baza ati je rero nimba atari bamwe biba abantu kuri internet, banze passport ntayo office ndugira amera passport mundukire n'itike. Ico gihe mbere hari nko kuwa kane bavuga bati udashitse udatanguye akazi kuwa mbere tuzoje tuvyanira. Ndashimira wararongoye hafi ico gihe, sinari nzi n'ivyari ivyo bya pafo n'ibindi, nari nzi ko hari gucungera imbibe n'iki. Barambwira bati ushoboye kugenda ujanye lettre d'invitation arabigufasha ubinyaruke. Ico gihe rero ntangura kuza ndurira indege nanje, ariko darantreta ava yaho. Yego ico gihe navuye ngako kuri aeroport saa 7 z'ijoro, sinari bwagera nshika no kuri aeroport. Ndashimira umurundi araho yaraje twinjirana, naciye ndamugumako ndamubwira ati rero namakuru jewe nijya mbere ninjiye ngako kuri aeroport uzuranyereka. Nagiye kugira ingorane dutandukaniye i Nairobi kubera je nateranja muri Senegal na wateraja muri Zambia. Ndivuga ati ibi bintu bizakugenda gute, ariko rero naragiye nca ndubaka centrale ya biogaz ahantu biti Podoro muri Senegal. Nayubatse ico gihe yabaye centrale ya mbere ikomeye, yari financement Union Européenne bahayiyomere. Nuno musi niyo bemera ko igikomeye nuno musi kugeza nuno musi. Hanyuma ico gihe naciye nkiri kuri ivyo vya biogaz, naciye ndonka nandi ma marché menshi. Aho nagiye kubaka muri Zambia ho twubatse ikintu kinini cyane, ndubaka muri Uganda. Hariho n'ama étude de faisabilité nakoreye aba société y'abanyisraeli twaho mu biogaz, iz'abadagi CH project, z'abafaransa zitwa bioeco na puxine. Ndetse no munsi turiko turumvikana ko ari jewe nza ndayise kubera nare bagenda banegosia iyi technology ya puxine y'abashinwa. Nije nabarondera isoko ngaha mu Burundi. Rero nta kuntu nakumwe noza nkakora ivyigwa by'iwanje byose ama muce muzamuraza kwitandariza mwebwe nyene. Iri foke nanje muza murampako ku kintu cyose muzanye ngako nije nakreye iyo soko. Bakaba bari mu nzira yo kubinyemerera.
hariho n'ikete namaze kuronka yuko bazoharagira rero ivyo ni vya biogaze uno munsi rero ndibitumwako kw'isi henshi nko ngaha muri Afrika yego ndayiproposa kubera bijya bintu hari ibintu biti iminyemwe ibintu biva mu mavuta amazi bogesha amavuta byaro bigenda bigaseseka daranatira ugasanga aho byasesete n'ibindi biterwa byahiye turavugana ibi ndashobora kubibagirira mwebwe mukarika kugura inkwi zabo bakozi banyu mugakoresha biogaze guteka nije natangwe kuzana cuisine moderne ya biogaze iri automatique aha muri Savonoro ku Musenyi kandi n'ubu iracakora seulement ubu tugomba turamplace ibikoresho kubera byaje muri 2017 ubunye baratekera abakozi bashika barenga 150 bakoresheje ijya minyemwe iva mu ntuze muri izine yabo ya Savonoro ikaja kandi aka installation gatoye igihe nkiyashika ivya biogaze ngo bari bavyiyumviriye bazana entreprise yo mu Bubirigi wigenda gukora akantu muri laboratoire babaca $, atagira uko angana navyo nyene birapfa bari babikoreye hariya muri ntuzeye muri mu Rumonge ariko iyo installation nabo bake en 2017 nuno munsi kiretse tuje dupane two kuzibura amatwiyo iki ntirigeri hagarara kandi twayikoze munsi y'imiliyoni 10 ariko abandi bari babahaye de ama euro menshi cyane gose rero aho ni kuri biogaze mu nyuma rero hari igihe bigeze gutanga muri $300 natsindira hahandi nashingura n'akantu kagakuveze kabondikira amagi 48 y'inkoko hama mu nyuma haraje ONG itangukeneye ko bagira abantu baza kubigisha ivy'uburimyi ivy'ubworozi hanyuma jewe ndagenda ndadepoza ngiye kudepoza natanze ibyo mfise mugabo à la place ya diplome nashizemwo rapport ya vya bindi nakoze vya bindi byo korora inkoko n'ibindi hama rero barampamagara bati nahamagawe no mu Rundi ninjiye aravuga ati ni wewe nijewe nyene hama rero tikuba wihenze ko wadepoje ro rapport no ya Jesse nihenze je ndi engineer na electromechanique muga ibi bintu ndabizi acha anjana ku muzungu wenyene arabisoma aragira iki ashambira ati ico yabanje kumbwira yambaje ati eske uri amezire yo kubikora urafise hano wabikoze nturaza ndakwereke ndamwereka za nko 16 n'ahantu n'amagi yazo zitana imiswi byose acavuga ngo binyene nivyo nari nshaka acambwira ati igikenewe rero uzoze utwereke ukungene ushobora kugira ukurangura iyo marché dimwe le plan uzokoresha aca ahamagara aba prestataire bose babo nabandi ba consultant nabandi cyo twahiganywe harimo n'umudogitere d'ailleurs harimo n'aba engineer bwo muri ivyo ariko ndabakubita hasi jewe uwo munsi sanga hariho salle de réunion murabazi bajya bagabo bakora mu ma ONG cyane basanga baravyibushe sanga nyene babaza n'ibibazo byinshi cyane gose ndinjira vraiment ngira ngo muri 60% y'abari bahari bafishije kubera je ndaraba mu maso iyo ngiye ahantu bafishije la déception totale y'umuntu yinjiye agomba agende ku executa iyo marche nanje ndagiye umutima menyo ninjiye ndashika imbere yabo ndabagirira na plan ndabereka expose ko nza kubikora hejeje kuvuga bose bakomye amashi cyaragenda ndakora hariho rero umuntu yararongoye iyo projet niwe barampaye imodoka Imana ariko nikora ibintu ndiko ndavuga abajene mukore navuye kwizamu nagiriye muri za modoka z'amaV8 mva kwizamu sinaciye n'ahandi nurira indege rero muri make ubu rero mu nyuma nahavuye niyumvira nti ni gute kuza turagira ubushakashatsi dufise umwanya ndondaguye cyane gose ntitwova ngaha ariko icyo nagomba gushika ko nikihe nukuvuga murumvise nta mafaranga agaragara gucyanye nigeze ntanguza ngo ndafashe ngo reka ngende gusaba muri bije miliyoni 5 ngo numutahe s'il vous plaît mwabajenemwe amafaranga naho bazobaho muri yari data mugambi warusanzwe ufise azohera gutyo ndabahaye akarorero nari mfise umugambi ndabona ikintu gikenewe cyane gose wa gatandatu narose agashimwe icyo naciye nkora sinaciye no muhira murumvise yuko ubunye hariho boutique yo kudandaza ibyo kurya ivy'ibitungwa bigirira akamaro jewe bigirira akamaro uwagiye ronsa akazi bigirira nakamaro abene gihugu kuvuga rero yuko
nugushira umukanza kuyumvira ukanatangura bikaza bigusahiriza ugeze uno munsi rero ngeze hehe uno munsi navuye ndondera ubundi buhinga bari boroye amafi nga mu Burundi sije natanguye korora amafi mugabo umwimbu wari muteye cyane hanyuma ariko nahavuye ntora ubundi buhinga bwo kuza kubera ivyigwa nari nakoze igituma umwimbu utagenda neza bwo kororera amafi muhira ivyo nije nabitanguje ngaha mu Burundi uno munsi niyo maproje bariko barakorerako muri FIDA ubundi umuhinga wabo mu bintu vy'amafi ndi mu engineer en électromécanique la fois passée bazanye umuconsultant la fois passée muri FIDA bari bazanye umuconsultant yaje avuye muri Maringo ni wabizi gusumba abandi bose araza veke n'amahoteli n'ibindi byose n'amafaranga menshi hanyuma atangura kubaza ati nyereka mbaze ndabukungene abantu bo ngaha boroye mu Burundi acarashiki wanje agishika rero umudamu yavuze ati sase mu office sindi office wa maraso ahubwo acabona ivyo yaraje kwigisha ko biri ngaho acarokomanda ko ahubwo hacakogwa ivyo nyene ukuvuga rero yuko je nije no mu consultant nije nashinda bimwigisha nivyo nyene igituma arivyo nuko ivyo yaraje gukora arivyo twaciye dukora ni muri iyo projet rero nahavuye mba umu expert wa FIDA mu bintu by'amafi kubera yavuze ati je simbona naco narinje gukora n'uyu nyene ni ibinyene n'ivyashoboye rero mu nyuma ndahava ndiko ndakora nzunguruka ndasanga alimentation y'ivyo y'amafi canke ibindi bitungwa la partie protéine n'izimvye ndavuga nti kera twara tuja dufise inkoko imwe tuja kwimba imijogoja sinzi ko muzi imijogoja les grillons mu mitumba tuziha inkoko nkabona ibisubira vyiba cyane gose ariko cyane nkubona les insectes imijogoja vraiment il y a une voie de disparition ntayo nkibona hama rero cyane ndabona yuko isazi nayo ari gitungwa ciza nije natanguye ngaha anye bama bariko barambaza ati none we ubwo ntugomba kuzana ry'amasazi ahava tera ingorane nagomba ndabatranquilize isazi dukoresha ni ryasazi yirabura kubera niyo abantu batatinya nagomba ndabasigurire yuko irya sazi ne murigera muhurira ngaha oya muhurira hajya ahantu dans un endroit propice iza gutamwa amagi nukuvuga je gutamagi cyayitahira iza kurya ibindi hirya no hino irya rero ntitera ingwara les mouches domestiques nizo zitera ingwara nikindi cigwa ngira ngo nzoronka umwanya wo kikora rero ubunye natanguye ubuhinga bwo kuzana ry'amasazi yoyo agashika akatamagi amakitahira nanje nkacikuza ya magi akaba ikintu bita urunyo nago sirubi vraiment kwarambaye urubwa kubera isazi ntizaronka zitazikazita muri toilette batuvuga ngo zija hajya mu extreme nuko zitari zifise ahandi hafi zohora guta aho rero je niho nashoboye gukreya zikaza zigata hama rero nkakuza ugo runyo rugakura bo uno munsi rero turashobora kugaburira amafi zijyanyo zisazi zimaze gushika kuri stade bita pipe sinzi ko murabona urunyo ko ruza rwera rusongoye mugaharagera igihe ugasanga rurirabura harimo nizo usanga zifise imirizo zijya rero ne hajya niho ruba rufise proteine 5 fois plus supérieure que le soja nkaca ndazigaburira kuri gusa isoja nayo nizimvye nkayireka rero ikindi twashoboye gutora ikindi naco twashoboye gutora nuko igisahira ca kera akamara masenge nukuri muragenda mubaze mu gihugu hagati ubwira umuntu uti mfurunisa imitsinda 100 ntashobora kuronka kiretse aranduye itongo ryose rero maze kubibona kera twara tubona vraiment umugabo yikoreye igitoka kijanye ku isoko bakamutura hanyuma umuhungu yagomba kubaka yatera igitoki akarinda vyara wa mutsinda ari wo ukihari kikaranda gatagumaca aroje umusidomande ko bijya bitoki vyari binininya ubu bisigaye vy'amakano gatoya navyo nyene biri en voie de disparition alors canda labo buhinga gukungene no shobora kubera vyinshi vyaratewe n'ingwara ni gute no shobora gusubira kukimeza kidafise ingwara tukaronka iyindi mitsinda itagira ingwara ivyo rero nabeshoboye plantation yose mfise à la ferme irimwe ibitoki umutsinda utavuye hanze nije navyishoboye kuvyikorera nakoze akantu ka laboratoire mu masashe n'ibindi ubunye nzokwagura bien sûr mugabo karampaye ibitoki vyavuye kwiyo plantation yose ubu rero nabandi tuzohera tubahereza
hama ikindi naco nahavuye niyumvira ndashimira Delphin ngira ngo azohava mpa amakara tuze turatekera ibiharage araferme hama ibujumbura tubijana baza kubigura bihiye mu kigo nakoze nuko ibiharage muri domaine ya kwiso nivyo bitwara inkwi nyinshi alors nahavuye ntora ubuhinga bw'uko dushobora guteka ibiharage bitekesheje kizuku canke amakara ya Delphin canke biogaz hama bajya abantu bibujumbura canke ahandi bakaja kubigurira ku mabutike bitetse ubu rero ndafise ibiharage natetse itariki zine zo ku 11 muri 2017 n'ubu biracakomeye hanyuma kugira ngo nshobore guca mpeza sinihora umwanya muremure nuko ngaha anye twavuye twiyumvira murumva nahavuye niyumvira inifuwa jewe nogenda gukorera ku kintu kimwe hama nkacanguma kuri ico par exemple nka developer la filière y'inkoko nohava nsanga hari ibindi vyogirira akamaro abene gihugu vyohava bigenda bikibagirwa alors nico gituma nahavuye niyumvira nti nta kuntu nohamagara urundi rwaruka rukaza araferme nkagwigisha par exemple ko jewe nicaye uruhande rumwe ntora akantu dufate nk'ivyo vy'ibiharage nkaca ndabiha urundi rwaruka rukagenda kubikora nanje rukampa umwanya wo kuja uriye kuja guteka ibiharage rukampa umwanya wo kuja gukora ikindi kintu kwiyumvira ikindi kintu gishasha alors rero twarahavuye twiyumvira ko dushobora kubaka intuze ikigo hama rero aho nahora nororera inkoko isare ya mbere nahavuye ndayihindura turiko turayubaka ndashimiranye n'icubahiro mukuru w'igihugu yashoboye kuturonsa isima irya sima mwaturonkeje twari tuzi ngo tuzoyubakisha ibinogo vy'amafi gusa n'irya sare ariko apare y'ivyo turahejeje kubaka iyindi sare igira kabiri ubwa mbere isare ya mbere yari gushobora ngomba ndababwira ico maze gushikako jewe munumvise sinari mfise naho mba nagiye gusaba izamu kubera kugira ngo mwumve la valeur y'ico kintu nta mahera nije nashizemo ariko uno munsi je ndumupapa ndubatse mfise abana babiri umwana wa mbere wiwanje ariga muri maternelle kandi mu ishure ryiza hanyuma ikigira kabiri natwaye umukenyezi agiheza secondaire nyene ntiyari bwaje muri kaminuza uno munsi mu ndwi yahera yaraheje kaminuza nije namurihiye yaraheje kaminuza aheje muri economy hanyuma hariho uno munsi nkoresha abakozi batandatu harayihagiye ko n'ubundi agira ndwi mu kigo hanyuma twaravuye tuza turagira n'ubundi bushakashatsi abantu bo muri entourage surtout la communauté y'abatwa twararavye tuti inkono ntabakizigura basigaye bateka mu masafuriya mugajya nkono hamikindi naco hariho abagira imiswi twebwe turafise kuvuare ntoyi twifuza ubunye ko tuyagura tukaronka imiswi myinshi kundwi bajya bari agaswi k'umunsi umwe niko bujyanye kunguka iyo ukoroye ugiye kugira inkoko ikuze usanga wayidepanshiza amahera menshi mugabo bari bakoresha baca bavuga bati ivyo navyo ni mpaka dukoresha amatara yo gushusha ahari electricity none twebwe turi hagati mu gihugu izogenda gute tudafise umuyaga nkuba je cangenda ndasubira ndagira ubushakashatsi kuri ijya nkono bujyanye turiko turateka umucanwa si wowe nyene uhisha bijya vy'indani nijya nkono irashuha ikaza kugira alors ntavuye niyumvira nti ijya nkono rero twofata tukamagizimiza ijya chaleur tugashira amakara indani hanyuma tugatereka muri poulailler tukajana ubuswi tugakarikira temperature nyina y'ubuswi inkoko kazi yahawe ubuswi hama rero tugashira tukadimensiona neza twasanze zijya nkono rero z'abatwa uyimodifiye gatoyi ishobora guca ikora ico gikorwa alors aborozi barose rero ntuzeye ubushuhe kwenda bashobora korora nabo nyene hagati mu gihugu ariko kandi nagomba ndababwire twabumvye inkoko plutôt inkono zishika 350 hama tugenda kuvyereka ngene zikora uno munsi twarabuze n'inkono tubaha abantu rero inkono yavuye ku gaciro k'amafaranga 300 no munsi abajya batwa basigaye bayibumbira amafaranga ibihumbi 2 kandi tugiye no kuyiduza kubera ntuze demande niniya cyane gose nukuvuga tuzokongereza tugiye kubaka hangare bahora bazibumbira hasi ugasanga imvura iguye bagaca bareka tuzorondera hangare turondere kandi ikindi naco bahora bazituriza bagize ivyatsi bigaca bidegaja intuzeye ivyotsi ubu rero tugiye kurondera n'ifuru babumba inkono
tuba tuyishiramo igaca yumana n'ingoga hama tuyiturira aho nyene naco nyene niko ndagikora kigomba gihere rero nosho ni vyinshi twoshobora kuvuga ariko nkabatumirira yuko mwoshobora gushika ngaho mu giheta mukaza kuraba ukuntu bimeze murakoze. Coopérative des jeunes qui lutte contre le chômage, tukaba dukorera mu burimyi, mu bworozi no mu myuga no muri commerce general. Mu burimyi twaregereye ikigo izabu kuvyerekeranye n'ikijumpu mutasanzwe mumenyereye ngaha mu Burundi, ikijumpu karoti gisanzwe gifise icyunyunyu gifasha cyane mu kugwanya zirya ngwara ziva gufungura nabi. Tukaba dufise imirima yo kugwirizamwo ico kijumpu imuyinga, tukaba dushimira abajenje intwaro bo mu Giheta nabo nyene bakaba baraturonkeje umurima dushobora kugwirizamwo izo mbuto. Tukaba mu ndwi iheze twarashoboye guha imibuto imiryango 50 y'abantu aho nikora bari kumwe n'abasaza 200 n'abafurera n'amakoperative y'abajene aho kiremwo abantu 100. Tukaba twarabaronsheje izo mbuto kugira bazitere bazigwize nabo. Tukaba duhamagarira n'ayandi makoperative kwijukira gutera ico kijumpu. Benshi kiheze niko bavuga. Twaragiye hamwe turatohoza burya ikijumpu singorane. Bivana nuko imigambi ubugifitiye. Murashobora kubirima ari byinshi, ikijumpu burya kivamwo ibintu byinshi. Kiravamwo ifarine, kiravamwo muri iyo farine urashobora kuyicumba, urashobora gukoramwo icapati, ibitumbura n'ibisuguti n'imikate. Twe mu migambi rero dufise muri koperative tugomba kubanza kugwiza ico kijumpu, twumvishe abanyagihugu tubahamagarire kukirima no kugifungura kuko mwumvise yuko gifise icyunyunyu gifise akamaro. Jewe nitwa Ndayavugwa Nepomisene, ndi perezida wa conseil d'administration y'ishirahamwe yitwa Telecom Chox. Nkuko babivuze ni entreprise iri ngaha Igitega ihingura ingwa. Muti none uwo mugambi mwawutanguye gute, waje gute? Jewe ivyo kwihangira imirimo natanguye kuvyiyumvira ko nkiri umwana mutoyi, kuko nari mfise akarorero. Jewe navukiye hamwe n'uwitwa Gasape. Ivyo yagenda arakora twaba turi kumwe ko twarakuranye, hari mu 2002, 2003, 2004 turi je niga mu mwaka w'9 uja mu w'10. Amaze kugira icyo ashizeko nkabona yuko hashobora kuzogira ikivamwo, je nacenja kwiga ivy'imyuga muri ETS Kamenge, ndiga ibijanye no gukanika imodoka electromechanique. Hanyuma mpejeje aho twaguma tuvugana, akanambwira ivyiyumviro indongozi zizo ziramushikiriza kugira ngo tuje hamwe turabe yuko hari ico twohingura kugira ngo bitere imbere. Maze guheza secondaire naciye nja kuri kaminuza, aho nabandanije ivyitwa kwa rubuhinga mu gisata bita physique technologie muri IPEA. Maze kwinjira mu gisata cyo kwigisha,
benshi mu biga ivyo bisata kubera arico gisata uwusohotse kenshi yashika aronka akazi mw'iyo myaka y'ibihumbi 2010 kuduga gushika mu 2013 abize ivyo bisata bari bakironka ubuzi na cyane cyane wize ivyo vy'ubuhinga vya physique technology hoho benshi bavuga yuko batazova ni Bujumbura mugabo je sinabibona uko kuko turiko turaganira n'uwo twari twarakuranye yaranyereka neza yuko mu kazi ka leta ukora akazi ka leta utazopfa umushikiriye je nanje rero maze guheza kaminuza mu 2012 shira 2013 mu mutwe nama niyumvira nti nokora iki ciwanje kugira ngo nshobore gutera imbere atawe ndinze gusega canke naho nshobore gutanga akazi nanje kuko nari mfise uwo ndabirabirako mw'iyo myaka yari amaze gutanga akazi hanyuma rero niho nacanje uruhande rumwe ndaraba mu vyo nize vyose ico noshobora gukuramwo gishobora kugirira akamaro abarundi hanyuma nanje kikangirira akamaro ico twita situation problem ibisanzwe hari maze kuraba rero mu binyegereye nsanga ngiye ku isoko ingwa zose zakoreshwa mu iyo myaka zava mu Buganda zava muri Kenya zava mu Bushinwa zava mu Buhindi ndiyumvira nti none kubera iki ngaha iwacu zitoshobora gukogwa ku ruhande rumwe jewe umutumba mvukako witwa Mungwa hariho ibintu hari umusozi bimbako ibintu kuva na kera basigisha bimeze byitwa ingwa nyene nivyo rero je naciye mfatirako ndiyumvira nti none izi ngwa ko mbona bazisiga ahantu kandi ugasanga vyafashe kweri ubwo nta buhinga umuntu yokoresha akabuhingura akabona ingwa ishobora kwandika ikibazo kigira kabiri rumva icambere nari namaze kubona yuko hari ubukene bw'ingwa kuko zinakenye hanze zidashoboye kuboneka no ku isoko zaca zizimba kigira kabiri niyumviriye aho nohera ico noherako kugira ngo ngire ubushakashatsi kigira gatatu noshobora kuziha ijya foroma gute ivyo vyose nk'umuntu yize ivy'ubuhinga ndicara uruhande rumwe ndakora ico no kwita iforoma fabrication locale hanyuma ndatangura nakoresha zangwa ryavu nimvye kuri wa musozi kugira ngo ndabe ingwa zishobora kumpa ivyo maze kubikora nsanga kubera ko bidahinguye nsanga ingwa ntishobora kuma munsi y'imisi 3 ufatiye ku iforoma no ndiko ndakoresha ndabona neza yuko atakunguko runini yagoboneka maze kuzikora kandi nsanga rakarite ntimeze neza nk'iyingwa zijya tumenyereye canja rero mu byo kugira ubushakashatsi ndondera kuri internet ingwa zijya tumenyereye zikogwa muki ivyo zikogwamwo byoboneka gute ngaha mu Burundi biriho canke nta biriho mu bushakashatsi bwimbitse nasanze ingwa zirakogwa muri matière dusanzwe twifitiye ubutare dusanzwe twifitiye ngaha no ngaha nibwo bwubakishijeho ndiyumvira ingene bwohingurwa sanga n'urugamba rurerure mugabaho amashure naza nayarangije kwabo guri kwiyumvira ingene nzoshobora kubaho niho rero natinda ndaronka aho noshobora kuza ndakura umutahe wo kugira ubushakashatsi dufaranga duke duke songora umwanya abandi ego hama chandaje uruhande rumwe ndapanga projet ingene yo bimeze ndayiha n'agaciro ndarondera nahova ibikoresho bigezweho hanyuma canja mu rugamba rwo kurondera
umutahe ukomeye aho wova. Cyantangura kuza ndabisigurira abandi bajene kugira ngo bazane imitahe tugire ikintu kiboneka. Igitangaje mu Burundi ugwaruka ni bake, kiretse ubu umuriko muradufasha kugira ngo duhinduke, ni bake bemera kuja hamwe n'abandi. Ubabwiye umugambi babona kuri kurata umwanya. Byansabye umwaka wose ntarashobora kuronka, n'abagize ngo baraje baca bagira amakenga baheba. Mu nyuma mpava ndaronka abavyumva, tuca turatanguza umutahe ungana n'imiliyoni 3. Aho jewe nk'umuntu yiyumviriye umugambi barangurira ivyo vyiyumviro, nta mafaranga bwite gutya nashiramwo. Ivyo nakoze nabishira mu action, hanyuma abinjiye nkabasaba yuko bagura action. Twaciye rero twitura ikigo api kugira ngo gishobore kutwemerera dukore mu mategeko, kuva mu mwaka wa 2018 ushira 2019 tuca turatangura gukora. Izo miliyoni 3 twatanguje, ubu turi mu mamiliyoni 35 40. Turamaze gutanga akazi kuko ubu abakora misi yose bahembwa ku kwezi. Dukoresha abantu 8. Muri obera umwaka uheze, ubu turagenda tukadeklara kugira ngo dutange ikori kuco tuba twaronse. Hanyuma hari ingingo nziza nyene icubahiro mwafashe guhera mu mwaka uheze yuko atakintu gikorerwa ngaha mu Burundi hari aboza kukirangura hanze bagisiga ngaha. Vyaciye bituma ubushikiranganji bw'indero, inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi bagira batumako abakora ivyo, natwe turahiganwa. Uyu munsi byaragenze neza, turi mu bariko barakora ingwa zizokoreshwa mu mwaka uza mu mashure shingiro. Abandangirije ngaha, murakoze kuntiza amatwi. Ambi umuntu agenda arawukora aragira utugorane. Utwo tugorane rero twagiye turahura natwo nitujanye n'amasoko ku ivyo bidandazwa vyacu, ko twarabona ati mu gihe ngaha muri Gitega ho z'amasosiyete yo kubaka canke aho bama projet yo kubaka ati bazoza baradushorera ibikoresho, muga twasanze dufise intambamye ikomeye cyane aho abatsindiye amasoko iyo baje twebwe by'ukuri turabadandaza bivyo bikoresho turakanabihingura, tufise n'impapuro twarishe, turariha amakori, tukariha n'izo mpapuro ubwo burenganzira kugira turonke. Mugabo iyo baje ukababwira ati ni mu mpakazi ndabafurunise canke mushore ibikoresho byanje, bahitamwo nabo gukora buke buke bakiyugururiza vya bintu, gasusanga rero tuguma dufise intambamye. Naho turiko turakora turiko dukorerako ntidushobora kuronka abo twokorana kugira natwe dutere imbere. Akaba korera ni mu matongo ya leta kandi haba ari amabarabara, abari kure y'amabarabara turagerageza tugaca amabarabara kugira dushike mu misozi aho tuba twarakoteye leta. Muga hariho nk'urugendo usanga ari nk'ubw'ibirometero 3-4 kugira ushike aho dukorera. Rero amabarabara arononekara, tukaza turasanura nyene uko tubishoboye. Mugabo rero tukifuza yuko mwandongozi zacu modutera intege, kubera uko tudandaje kwibeni turatanga itagisi, tukariha komine, tukatanga nico bita tax ad valorem muri OBM. Rero twashaka yuko mwotuja imbere mukatuvugira ku buryo hageze gusanura ayo mabarabara na komine by'ukuri nayo nyene twofashanya, kuko tuba turakorana, turiko dukora akazi kinjiriza komine na twebwe nyene. Rero twarashize ku mazina nitwa Niyonkuru Theogene, ndi umunyeshure muri Université Polytechnique de Gitega, nkaba nserukira entreprise yitwa Ecofige. Dukora ibitekerezo bibora, twatanguye mu mwaka w'2018 mu mpera. Mu cyo gihe twari duhejeje amashure yisumbuye, tuje hamwe n'ugwaruka twari dusanzwe twigana, twiyumvira icyo twoshobora gukora kugira natwe twiteze imbere, twongere
dukontribiwe mu itegeko ryari rihejeje gusinywa ribuza gukoresha amasashe atabora. Niho twatanguye mw'uwo mwaka w'ibihumbi 2018 turiyigisha ingene twozikora. Mu mwaka w'ibihumbi 2019 tumaze kugishika nko mu kwa gatandatu twari twamaze kubimenya neza, twamaze kuronka n'amasoko, niho twaciye twegera ikigiro api turashobora gukora natwe nka entreprise izwi mu gihugu. Tumaze kwiyandikisha twaciye duhura n'ibibazo, impapuro twakoresha zaba zizimvye, zikaba ziva hanze nyinshi. Natwe abakiriya bacu harimo n'abaderefe babivuze, tukabaha ibintu bizimvye kandi bitatuvuyeko. Niho twaciye twibaza none izo mpapuro ziva hanze zikorwa mu biki, twe twoshobora kubironka tukazikorera. Niho twaciye twararose igitabo catumye tumenya ibyo tugiye dukore, turiga ingene bakora urupapuro, turaraba ahantu boshobora kuva ahantu hafi hatworoheye hari mu mpapuro ziba zaraheze, amakarto dushobora kuyasya tugafyaturamwo izindi mpapuro tugaca dukoramo amambaraje. Ahandi twabonye ni mu bitoto vy'igitoki, naho twarabonye ko twoshobora gukura impapuro, ariko ntiturashobora kubishikako kubera uburyo bukitubrotse. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 twaciye twegeranya urwaruka rutandukanye turagwigisha kugira rukora amambaraje natwe dukora impapuro. Uburyo mugabo ntibyatworohereje, niho twaciye duhura na competition kiraba yitwa Ndumudeje ya Search for Common Ground. Ndashobora kujamwo ndavuga umugambi wanje, nije naciye ntahana n'ikibanza ca mbere, citwaronka uburyo mu mwaka w'ibihumbi 2021 mu kwezi kwa kabiri twari dutanguye gusohora amambaraje mu mpapuro twe twikoreye. Gushika ubu twarahevye kwemporota, ubu dukora amambaraje mu mpapuro z'iwacu zikozwe mu madeshe, mu mabiro atandukanye z'iya mpapuro bahora baturira, turazikorekta hama tukazisya tukaja dufyaturamwo izindi, tukaca dushobora gukoramo za ambaraje zikaca ziza gufasha abashaka gutekera, kandi zirazimbutse gose kurusha n'amasashe mbere gushika uwo munsi. Nanje ndi hano ku izina rya Niyinyitoreye Marie Jose, ndumudame ariko arakurikirana nanje ibyo kwiteza imbere. Nagumye mparura abantu bose bamaze gupresenta bacenga hamwe, abonye ko barabagabo. Ndibaza ko twese biduha icigwa abakenyezi n'abakobwa kugira ngo natwe turabe ko ro premiere y'umwaka uza hogira umudame cyangwa umukobwa aja mu bantu baronka agashimwe. Nanje rero ico na projet nakoze projet ya biogaze. Kungene natanguye iciyumvira ingene caje, je nubatse mpejeje normale, nize normale muri secondaire. Mu mutwe ngira novuga nk'ivyiyumviro bibi, ati ni ishuri riri qualifié, reka ngende nkoresha amakonformité ashika 10, je nzofuma nkora muri maternelle, nta kibazo ndi qualifié. Ubwo rero ya makonformité 10 narayakoresheje kweri, ndadepoza, hasigaye konformité imwe ntararonka akazi, ca ndumva yuko ivyo kudepoza no bihagarika, nkabanza nkiyumvira nanje ico nshoboye gukora. Naba kumushasha musi ya eneje, ca ndiyumvira yuko noja kubaza ekonome wa eneje na Christel Uwati ko mufise abanyeshuri bakaba bakoresha ibitumbura mu gitondo, ntimushobora kumpa isoko jewe nkarondera umufuko w'ifarini nkaza ndabaha ibitumbura mu gitondo. Ico gihe baranyumviye, nca ntangura rero gukora ibitumbura. Naciye ndondera umuntu ari kompeta twiganye mu normale, umuhungu umwe, ndamubwira ati uzohora uzi wanje, je narubatse ndafise urugo, tuzohore dukoreraho ibitumbura hama tubifurunise muri Christel wa na energy. Ivyo nca ndabikora, muga ndabona ko bidahagije vyonyene. Ndabona yuko abantu baho nta muntu numwe afiseho akabare k'ubuntu buto buto, kuko niwo mutahe nashobora kuronka. Ca ntangura kudandaza urwagwa. Manuka hajya musi mu mwonga, murahabona kumushasha, nkaduga n'umukenke, muga ivy'inzoga sinari ndabimenyereye, nkapfa kumviriza nyene urumeze neza n'ibido, kandi nayikorera ku mutwe. Uwo muhira akavuga ati noneho bazohava bavuga ko nazanye umupeyizana atize. Muga nkamubwira ati je nkundira ndabikore, kuko ninakura ko 500 nta mboga nzogusaba. Ivyo rensha ndabikora, muga maze umwaka ndabikora, ca ntangura kwiyumvira ko nobandanya amashuri. Rero niho naciye ngenda kwiyandikisha kuri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega, nca ndiga mugabo
aha imbere yo kubabwira ibikorwa by'iwanje ugenda nza ndababwira akantu kuja gukora ikintu ufise vision birafasha cyane kuko uca ugenda urondera ya vision nyene. Je nagiye ku ishuri muri kaminuza y'ubuhinga y'Igitega kugira ngo ndonke ikintu nshobora kwikorera je wenyene. Ica ndagenda rero ndatangura umwaka wa mbere bitoroshe mfise uruyoya niki bitoroshe. Nca ndiga mugabo kuva mu wa mbere naguma amakuru yose twiga umwigisha aje akavuga ikuru naca niyazasha iyo kuru ivuga ibikijanye niki norote na mwiki. Ngeze muri baccalaureat ya kabiri rero niho hari umwigisha yaciye atwigisha ikuru bita gestion de déchets, aca atwigisha ibintu bijanye na méthanisation. Aratubwira yuko ibintu byose bibora bishobora kuvamwo gaze. Mugabo rero nanje ko nari mfise objectif y'ikintu nzokora. Naje ndabibona yuko muri environnement murumva turiga ibintu bya protection de l'environnement. Narakunda gusoma ku ma internet nkaraba ama hectare acibwa ku mwaka mu Burundi. Nkaraba nyene amagaze aba émis dans l'air, les émissions de gaz à effet de serre ingana nca mvuga ati je nanje ndashobora kurita contre ibyo bintu byose kugira ngo mprotege l'environnement hama nironderere n'akazi. Niho rero naca ntangura kwiyumvira ati je ngomba nkore biogaze ndabingene kigenda. Ariko nariyumviriye ati je ndumutwe jenyene umwe sinshobora kubikora. Ico gihe maze kuyumvira ico ciyumviro ntonze mu ishuri je niyicari naca ntora intebe y'inyuma nkicara inyuma kugira ngo nze kuraba competence z'abanyeshuri dukorana kugira nshobore kuroperamwo babiri canke batatu bazomfasha kugira iyo ide. Niho rero nagenda ndabatora uno musi nkandika tu umuntu nabonye yishuye neza bamuhaye expose nabonye yuko ari kuhajeze nca ndatora abandi banyeshuri bane dushatu batanu nca ndababwira ati muri pause muze kuza ndababwira ikintu nca ndakibabwira ndabapartaja ide yanje nca nsanga hariho nk'umuhungu nyene ashaka ku bintu by'imashini yama kuri internet nca turarondera rero ingene twatangura gukora biogaze twariyumviriye kubera mubara tubwira yuko muri bouse de vache mu manote twari dufise bouse de vache irimwo metane nyinshi. Ndiyumvira none CH4 twe twama twandika ibiharuro kuva muri secondaire CH4 ukabona hashi ngo ni hydrogen ukagifata uko muganda avuga ati none twege iyo hydrogen ishobora kudufasha gute mu buzima bwa misi yose tuguma twiga ukacapa gusa urudome ngo iyi ni carbone ngo iyi ni hydrogen. Ndavuga ati natwe dutegereza kubivyaza umusaruro turabe carbone na hydrogen tubifatanije ingene dubishobora kudutunga. Niho rero twaciye naho nyene narasavye uwo muhira ati umfashe jengirire akaroshereshe gatoyi ngaha ntivyoroshe nkuko Wilibert yabivuze abaramadesha nuka nca nashiye nsaba umubanyi atunze inka ndagusavye je nzozana akadobo hamanze ndatora rebuze zikiri fresh ikintu ngomba kwironderera. Yaranyemereye nawe nyene ndatwara akadobo arampa bouse de vache ziruzura. Mugako twari tuzi ko mu ma connaissance dufise ko kugira uronke gaze bisaba milieu anaerobe. Navuga ati none aha muhiri wanje nzovyugaranira mu gikamase kugira ngo ndabe iyo gaze kishoboka. Baguma babitwigisha ati umutahe ni wewe nyene, umutahe wa mbere ni wewe nyene. Twari batanu turavuga ati antuka umwe wese muhira hariho n'umunsi bamuhana amahera y'igitumbura canke niki muyazane mwese. Ico gihe turakoranya dukwiza 35000 duca tujaho mu isoko mwijabe turagura rodipe ijya tuga turodipe nyene utubagaje turaraba ingene dushobora kuyitobora kugira hejuru dushire ko robine aho tuzoreka iperera gaze. Turaraba n'ingene dushobora gukorera muri iyo rodipe hakaba separation ya liquide na solide no hejuru ingene dushobora kurepikipera gaze. Dusha turabikoresha nyene mugakora twaba turi batanu ntitwagira ubunebwe twaragenda nyene n'amaguru umwe akikorera karodipe undi akikorera iyo robine undi. Dushitse muhira rero nshitashamwe yamase turacana n'umucangwa ndashobora kugira amazi ndayaha temperature nkeneye kugira ndonke gaze. Turagira aho recherche turatarika nka kujya batarika impeke nemera ndahebaga kuvreri nahora mfuka abana ndafukisha harabaga temperature nyene birashuha haheze ini semaine tugiye kuraba duca dusanga turugurura robine naciye ntira muri NF niho umuntu wiwanje akora ndamubwira ati uransabira bec benzene muri laboratoire je ico nirabira asharansabira bec benzene ndashira ko kuri ya robine nuguruye ndarasa brique ncambona umucanga uraza tibwabo ndibiko biraza ndabonye gazi irashoboka. Ndavuga ati none ko nabikoreye muhiri wanje bizomenyekana gute nzobigenza gute kugira ngo mbandanye. Naciye ntonze mu gitondo muri kaminuza naciye ngenda kwa recteur
ndamubwira ati je bimeze uku nuku nuku mfise icyumviro iki niki niki regitera ati ndagufasha iki regitera namubwira ati jewe nsabira deba shaka kugira deba ngaha muri universite untumirira abantu kwikomine kwiprovince baze ndabereka ubu buhinga yaciye abatumira duca kakarodipe karimwe yamadeshe turakaremeka ikinga no muri ipeji candagira deba turagira deba turasigura abantu benshi birabaryohera hama rero niho komine Gitega yaciye indondera komine Gitega ndayishimira cyane bashe bambaza ati ibyo bintu birashobora kudufasha mu iterambere ry'igihugu tugufasha iki je naciye rero nsaba kubera umumva twakoresheje 35,000 ubwa mbere nca ndasaba ati ni mumpe amahera makeyi kugira nkore projet pilote ikintu kinini ya digester yiyaguye apana kajya karodipe n'umuntu ashobora kungendera akabona ico nakoze yaciye bare ku ikomine rero baciye bumva kamo baciye barampa amahera ntangura gukora ku mahera ngana n'umuriyoni n'amajana 2 ntangura kuyagera mugayo mahera yaragoye kugira kuko urumva twayagura mu isima tukayaguramwo beto kugira ngo tugire ikintu gikomeye twategereza kugenda n'amaguru kuko twashiye dukorera ahantu hari inka za mustanteri turahakorera aho tubaka iyo digester kandi twategereza guhemba abakozi urumva twari ba mabuje n'abandi mabuje bavuga ati mabuje araje nukuvuga ndiye igihumbi saa 6 sinaronka ingene mpemba abakozi kandi wasanga afise abakozi bashika 10 rero tino ntibikunda nguma mnandike numvise umuntu ari buraya hoho yabagowe naguma ndamwandikije umutaga ndabira energy mukoresha hiyo mukoresha iki eske mukoresha energy eolienne mukoresha biogaz mukoresha iki nza ndi documenta hama ndasubira ndegera ku ikomine ati nukuri jewe naho nayobewe ni mumfashe je nsubire ngira yindi ese imwe n'ivyanka muzoca mumpera rero nca ndasubira ku ikomine ndadodora basha barampa yandi mahera nca ndagenda muri ETP yishuri yo ngaha directeur aranyemerera nca nkorera yo ku matoilette niho naciye nubaka digester de 10 metres cube nca nkoresha rero deshe za matoilette zo muri internet kubera navuga ati mwiririse haba hari benshi nzoronka amadeshe menshi sinico gituma ntavuga ati reka nze nsubire nkorera muhiri wacu turi batatu ariko mwirise ni benshi naca ndayaronka an abondance nca ndakora rero ubwo bushakashatsi amahera agenda mperana aha rero nashaka nshimire cyane by'umwihariko abajene bumva nyakubahwa guverineri wacu nawe amahera yo kwikomine amaze kumerana bampaye nari yumviriye ati je none kwikomine ndasubira yamaze gukoresha miliyoni zishika 3 ati ya guverineri nawe irifuye ko ndamwaproche nazinduye mu biri wiwe yatonze asanga hariho mpagaze ninjiye mu biro naramubwiye umugambi ndamubwiye umugambi ico yakoze campimbaye cyane ye n'inguvu yaciye asohoka acanyuriza idouble cabine musha mubibona ca ndabona ko ntanguye kubwabundi ko mfise barere acaranyuriza idouble cabine urabona ko bari kumwe n'abapolisi ntangura kwiyumva acambwira ati njana aho uri kurakorera nyakubahwa guverineri abiherebwa icyubahiro ca ndamujana murumva nakoreye mu matoilette ntiyatinye kuhagera naramweretse aho nimvye munsi y'amatoilette arabibona aca rero atangura kuvuga ati nzokuronderera ingene uronka uburyo ushobore guheza igikorwa cawe yarabikoze abikoze ico gihe harabaye exposition vente Igitega aca arabimbwira ati nyaruka uze muri expose zana ivyo umukoresha zana ibiki uzosigura ingene uri kurakora aca mbera umugisha ministre ahashitse ministre de l'éducation ahashitse namusiguriye acambwira ati usigaje amahera ngahe ndamubwira ati 2,500,000 ubwo niye nacara mbwira ati ejo uzoza gutora amahera 2,500,000 uyu mudame ni muha amahera aheraheza nca ndaheraheza rero ndaheraheza nca ndagira n'amahirwe yo kurobonana na pinide yo kumenyana na pinide nayo yamanutse Bujumbura baca barampa doya ama materiel ya biogaz nivyo vyari bimpanze barampa doya ama materiel ya biogaz chanda produza gaze turaronka rezilita gaze ikiraka yatse rero naciye naho nyene mvuga ati kwikomine ngiye kubabwira umwimbo tiza miliyoni hamwe akazimpereye jingo nze kwatsa gaze murabe ingene yaka kwikomine reba barantunganiriza umunsi wa presentation ndashimira bayo benshi baritavye nyakubahwa honorable niho yari ndabereka ubuhinga mbere ntitwahereje muri sare ahubwo bose baciye baza kuri tere ndatsa gaze ndugurura digestere ndacana barabona kikunda mbandagije n'ivyinshi mugabo nagomba ndababwire ihangiro rya projet yanje mu gukora biogaze ubwa mbere no kwironkera akazi je nyene hama no guronkera akazi bene wacu